haracari ivyizigiro kuko inkoni ya Mose ntigirira. Ndabaramukije kandi mwese mu izina rya Kristo yabambwe. Imana nibaha umugisha. Imana nibaha umugisha. Haraho tubona umenga umuntu avuze ngo Imana iguhezagire, umenga ni ibintu bisanzwe, mugabo burya Imana irahezagira. Imana irahezagira, kandi iyo umuntu abikwifurije bivuye ku mutima irabikora. Imana nibahezagire rero. Twagomba gukenguruka, kumbure ko arije ntanguye guhaguruka mu bashitsi, mu bitwa abashitsi. Ngomba gukenguruka ku ikaze twahawe muhira. Nkunze kubwira abantu bamwe bamwe iyo bagiye babona ninjiye bagaca bavuga ngo kutaduteguje. Nanjye ngaca mvuga nti none wewe ugiye kwa so urateguza? None ko mbanje kwa data nteguza nde? Urumva uri kwa data, uri kwa data. None rero naho twari muhira, numva kubera tutahaheruka canke tutama tuhaza, turemera nyene guhagarara mu bashitsi, mugabo ntituba turabashitsi, ariko turanezerewe kwikaze mwaduhaye. Namwe Imana izobahe ikaze mu ijuru. Namwe bwenye Imana izobahe ikaze mu ijuru. Biranezereye kandi ni ivy'igiciro. Iyo umuntu ataguhaye kaze ntaba kwiyumvamo. Urashobora kuza mu rugo kabona bose bakuraba irari, ni kuvuga ko bataba bagomba kuguha kaze, ntibaba bakwiyumvamo. Iyo umuntu yaraguhaye kaze abakwiyumvamo, uba ufise ikibanza mu mutima wiwe. Imana nibaha umugisha. Hanyuma ndafise intasho atari nyinshi, kuko naje ino ntavuye i Bujumbura. Twari tumaze iminsi tuzunguruka mu ntara Gitega na Burunga, icicaro cy'Imakamba. Hanyuma duserukira ngaha, mugabo mu bakozi b'Imana dukorana ari aho twashoboye kuvugana, ndababwira ko nsengera ngaha, barantumana intasho nimuzakira. N'abana bo mu nzu nabo nyine baratumanye intasho, kubera bo ntibaje ngaha, ariko umuvyeyi wabo turi kumwe ngaha. Urumva uwo nta ntasho ziwe ntanga, ziri live. Bugaba abandi abana bazitumye intasho nimuzakire, kandi Kiremba barahazi, bahabaye gato mugabo barahazi kandi barahakunda. Nuko jewe ejo mwungere yarabivuze, nkunda kuvuga yuko nagiriye ubuntu kuvugira leta zibiri, kuvugira leta y'u Burundi no kuvugira leta y'ijuru. Kuvugira leta zibiri rero si igikorwa coroshe, ariko harimwo uburuhe bw'iteka. Imana nishimye. Umunsi rero ndafise amajambo Imana yashize mu mutima wanje kugira ngo tuyasangire. Cyo gituma nagomba dukwakwanye dusomere hamwe, tuzingurure rimwe ahantu habiri kugira ngo idusome kenshi. Tuzingurure rimwe ahantu habiri, muzingurure Kuvayo igice cya 4. Kuvayo igice cya 4, muce mushiraho akamenyetso. Ushobora gushiraho kada kanyuzi kari muri Bibiliya, ari akanyuzi nico kagenewe, usanga gatukura canke kera bivanye n'ingene Bibiliya yakozwe. Kuvayo igice cya 4, Abacamanza igice c'indwi, dusoma ku murongo guhera ku murongo wa 4. Numva impapuro zivuga, ngira hari abatarahashika. Abacamanza ni igitabo kiri hagati ya Yosuwa na Rusi. Nanze kuvuga urupapuro kuko hari usanga afise Bibiliya ihinyanyuye, namwe ufise hari abafise idahinyanyuye, uvuze urupapuro bigaca bibajuragiza. Abacamanza igice c'indwi, duhere ku murongo wa 4.
Uhoraho yongera kubarira Gideyoni ati, n'ubu abantu baracari benshi kurenza urugero, bamanukane ku mazi nanje ndabagusuzumire, maze uwonja kukubarira ko ari we mujana muba ari we mujana nyene, ariko uwonja kukubarira ntimujane wowe ntagende. Nuko amanukana abo bantu ku mazi, maze Uhoraho abarira Gideyoni ati, umuntu wese aja kunywa amazi n'ururimi nk'imbwa umushire ukwiwe, kandi n'uwuja gufukama mu kunywa nawe nyene umushire ukwiwe. Igitigiri c'abanywereye amazi ku mashi yabo n'ururimi nk'imbwa cari 300, ariko abandi bose barafukamye mu kunywa. Maze Uhoraho abarira Gideyoni ati, abo bantu 300 banywereye ku mashi n'ururimi nk'imbwa nibo nzobakirisha, ntanga Abamidiyani mu maboko yawe, abandi bose nibitahire. Kuvayo igice ca 4 murongo wa 3. Mwari mwashizeho akamenyetso. Murongo wa 3, Imana iramubarira iti, yiterere hasi. Mose ayiterera hasi, ihinduka inzoka. Mose arayihunga. Nuko aramubarira ati, rambura ukuboko uyifate umurizo. Arambura ukuboko arayifata, irongera ihindukira inkoni mu kuboko kwiwe. Nuko aravuga ati, ivyo ni kugira ngo bazokwemere yuko ari jewe Uhoraho Imana ya basekuruza nakwiyeretse, ari jewe Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Amen. Mana Data se umwami wacu Yesu Kristo shobora vyose uri mu ijuru, iri ni rya jambo rirasomewe abantu bawe, kandi uburisomye ni umwana w'umuntu, n'amatwi y'abaryumvise n'abana b'abantu, ariko mpwemu wawe niwe wo gukora igikorwa yategetswe, kugira ngo ushonje ahage, unyotewe ashira inyota, nk'uko mu ijuru vyateguwe isi itararemwa. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Amen. Mfise ijambo rivuga ngo yiterere hasi. Twasomye hariya, twatanguriye mu bacamanza, Gideyoni yari umugwanyi cyangwa umukuru w'ingabo, yari agiye kurwana n'Abamidiyani, yari yiteguriye kurwana n'Abamidiyani. Hanyuma mugabo yari afise abagwanyi 32,000, akabona ko ari ingabo nyinshi. Hanyuma aravuga ati, twitegure tuje kurwana. Mugabo aramubwira ati, imbere yuko muja kurwana, abo bantu ufise ni benshi, kandi ntibaza kugira ikimazi. None rero babwirira ijambo rikurikira ati, kubera ko tugiye ku rugamba, umuntu wese yumva afise ubwoba niyitahire. Kiraje ku rugamba, abantu baba biteguye nyene ko ari urugamba. Uvuze rero tuwumva afise ubwoba, babaye benshi. Muri za 32 bari bajanye ku rugamba, bavuze bati, uwufise ubwoba niyitahire. 22,000 vyaciye bitaha sur place, haca hasigara 10,000. Hanyuma Uhoraho abarira Gideyoni, atumviriza Gideyoni, ati abo bantu n'ubu nyene ari 10,000 ni benshi. Ejo nogabura Abamidiyani mu maboko yanyu, ntimuzokwemera ko ari jewe Uhoraho nabikoze. Muzokwibaza ngo ni kubera igitigiri mwari mufise, kubera ubwinshi bwanyu n'ubutwari bw'ingabo mwagwanishije.
none rero n'ubu nyene bamanukane ku ruzi ndakwereke. Aca bamanukana ku ruzi, abashikanye ku ruzi ahabwa itegeko ngo babwire banywa amazi. Ageze kunywa amazi urumva bo ntibazi ico kibazo bahawe nyene kiza iyo giherera. Bamwe rero barafukama mu mazi bararambarara, baritonda baranywa, barashoka mu kirundi gitomowe. Abandi nabo bakadaha amazi n'amashi basoma dukeyi beraguza, basabagira n'ururimi ku mashi bongera beraguza. Hanyuma Uhoraho Gideyoni ati abantu rero bariko basabagira n'ururimi ku mashi ubashira ukwabo, n'abo bantu bashotse nabo nyene ubashira ukwabo. Agiye kubashira ukwabo, abanywereye ku mashi bakebaguzwa babaye 300, abandi 9,700 muri babandi 10,000 bari basigaye batagira ubwoba baba bashotse. Bati mwebwe rero ko muyanywa nk'abashitse iwabo, ko muyanywa nk'aba ataco biteze, mwebwe nimwitahire na mwebwe. Uhoraho Gideyoni ati abo bantu 300 nibo ngihanda gukirishe kugira ngo uzomenye ko jewe Uhoraho mu gukiza ntaraba igitigiri. Mose nyamwe yariko aratumwa kuja gutabara ubwoko bw'Abisirayeli. Yaravuze vyinshi ati sinzi kuvuga, sinzi bisinzi nibi, gushika Imana imuha Aroni ati muzojana agufashe. Hanyuma aragera ahantu Mose nubwo nyene naho yari yemeye kugenda ahindukirira Uhoraho ati none ninashikira Farawo nkamubwira ngo Uhoraho arantumye abantu biwe ndabajane, agaca mbaza ati none Uhoraho wewe uwo Uhoraho agutuma je ntashikire ni igiki kinyemeza ko ari ivyiwiwe uri kuravuga? Mose rero ayibaza Uhoraho ati none rega ashobora kutavyemera ko ari wowe untumye, none ni igiki kizovyemeza? Hanyuma Uhoraho acabwira Mose ati none ufise iki? Ati je mfise inkoni. Burya inkoni y'ubwungere namabona hari amashengera amwe bayigendana kanayibona, burya yatanguye kera ko Mose yari umwungere. Hanyuma rero iyo nkoni Uhoraho aramubwira ati ufise inkoni atego, ati yiterere hasi. Iyi niryo jambo nahawe. Ayitereye hasi ikihinduka inzoka. Ihindutse inzoka Mose acara yihunga, kandi ariwe yarayifise mu minwe. Ayihunze Uhoraho aramubwira ati Mose garuka tuma ukuboko aho ku murizo w'iyo nzoka utore. Acara atora isubira kuba inkoni. Mose gira mu mutima aravuga ati vya bintu birakomeye. Ati cyo rero n'ikimenyetso ndaguhaye kigufise ku mutima. Tiregura afise inkoni kandi iyo nkoni irashobora guhinduka inzoka. Genda rero vyerekane imbere ya Farawo. Imbere ya Farawo vyarabaye, ya nzoka ya nkoni irahinduka inzoka. Mugabo Farawo arabitegereza Mose na Aroni ati ivyo bito. Aho rero muri n'ivyo mugize namwe. Aho namwe muri n'ivyo mwerekanye. Ati abanyamareba bose muzi kandi benshi mwe wese aza yitwaje inkoni. Ati mwabonye ivyo bariko baradukinisha ngo bari n'ivyo bafise, terera hasi namwe. Baterera hasi izo nkoni zabo zicika inzoka. Ndibaza Mose muri uyu mwanya arahindukiye ati mama jewe none jewe ko ntereye hasi inkoni imwe ikaba inzoka imwe, aba nabo bagaterera hasi inkoni 100 zigahinduka inzoka 100,
none ubushobozi bw'uhoraho Imana yanje buhagaze. Mwibuke neza ko muri wa mwimenyerezo Mose yayihunze imaze kuba inzoka, yayihunze ari imwe. Murabere iyi filme ubu naho zibaye amajana, mwiyumvira ko yagumyeho. We yayitereye hasi ari imwe, ihinduka inzoka arayihunga. Umunsi naho bazitereye hasi ari amajana, zihindutse inzoka. Ndabona Mose yigireye ati ibyo Uhoraho yantumye yaranyoheje ndonka. Ariko haracariho ivyizigiro. Amen. Haracariho ivyizigiro kuko inkoni ya Mose ntigirira. Ubwoba na Aroni bakibaza ibibaye, babona ya nzoka ya Mose ihereye kuri za zindi iramiragura. Awe umwimenyerezo yuko ijya ngo niwe yabaye inzoka ashobora kuyifata ku murizo akayitora, ihejeje kuzimiragura zose aca arayifata atahana za nzoka zose z'abanyamareba. Mose asiga akuye mu kazi abanyamareba. Amen. Kuko abanyamareba akazi kabo bagakoresha izo nkoni. Uno bimenyekane ko hariho Imana. Akivuze gutyo umuriro uratibuka utongora ikimazi n'amazi n'ibibuye vyose n'ibiri ngaho. Bemera ko hariho Imana itaraba igitigiri mu kugukiza, itaraba wo muhanganye, itaraba uburemere bw'ibyago biri imbere yawe. Uyu muntu yaragwariye ku kidengeri imyaka 38 irahera ari ku kidengeri, kandi rimwe na rimwe amazi umarayika yaraza akazikurura amazi, azikuriye amazi ngo ushungurukiyemwo yacakira. Uyu nawe agomora imyaka 38 amazi azikuruka, abandi bakira bataha, abandi baza bamusigaho, abandi baza bamusigaho. Aragera ahantu mu Kirundi abajene ba kino gihe bavuga ngo yiyakira. Ariyakira aravuga ati jewe ivyanje nukunyene. Erega aho usanga barimo bamaze kwiyakira ati ivyanje nukunyene bizobuku. Ariko umunsi Yesu yahashitse aramubaza ati mbega ukora iki ngaho? Ati je nkora iki nibona yuko ndaha ngo ari yaha. Atuhamaze igihe kingana ikati imyaka ibaye 38. Ati none ni kubera kudataha nk'abandi? Amwishura ngo simfise umuntu. Jewe simfise umuntu. Simfise umuntu kugira ngo amazi azikurutse aca nterura anterereyo. Erega haraho usanga ngaho gira uti je simfise umuntu. Nanje simfise umuntu. Simfise uwumvugira hariya na hariya. Simfise uwuntabariza hariya. Simfise uwunyirukira. Simfise uwunkorera ibinabiriya. Simfise uwungwanako. Ariko Yesu aramubwira ati ikorere kirago cawe bitahire. Amen. Ikirago n'umukazi. Mwebwe mwiyumvire, mbega iyo muvise umukaze umara imyaka ingahe mukoresha muryamako? Uyari umukaze umara umwaka. Iki kirago yarajyamye ko yarakimaze ko imyaka 38. Cyumvikana ko wari umusambi waboze unuka. Yesu abivuze ati korera ikirago cyawe witahire. Aragiterura kizinga cyaraboze kubita ku mutwe. Hari ku isabato y'abayuda ngo ariko aradefira n'ikirago cyaboze kukinuka. Aca imbere y'abaherezi bamwe bambaye ibikanzu n'imisaraba miremire bati hagarara wowe nibiki wikorera imisambi yaboze ku isabato y'abayuda uroyehe nibiki?
ati uwankijije. Amen. Hariho uwankijije niwe yambariye ati ikorere wigire nawe ugukorako. Ikorere. Yikorera ikirago agenda abayuda barorera. Abami b'isabato bigira abami b'isabato. Abacamwa ati hariho uwankijije. Bati ninda kiza ku isabato uwo muntu yananiranye. Nibagije cyane ku isabato. Isabato ni samedi. Mu mwaka harimo amasamedi 52. Mu myaka 10 harimo amasamedi 520. Mu myaka 100 harimo amasamedi 5,500. Mu myaka 38 murashobora kumva amasamedi arimwo. Ariko mwiyumvire mu mwaka harimo iminsi 365. Mugabo akanwa amasamedi atarenga 52. None abo bayuda bababazwa nuko umuntu akize ku isabato imwe. Iyo minsi yose yindi atari amasabato ko atanu umwe yari yumviye kugenda ngo amuterure amushungurire mu kidengeri amazi azikurutse. Erega benshi nuko agira ngo ariko akaza gukora ibi bintu gayeme. None ko waraho wamukoreye iki? Niba kona ku nshuti ntaza iterere hasi kugira ngo niyakora igitangaza umenye ko ari Imana igikoze. Terera hasi ibyo byose wiyumvira ko vyogufasha hanyuma ukuboko kwayo kuze. Abarundi bari babizi haragera igihe bakavuga ngo hiyo umuntu yagwaye igihe kirekire haragera igihe bakavuga ngo hasigaye ahimana. Ni kuvuga aho umwana w'umuntu yaragerageje yaravuje yarirutse yarasize yaraciye indasago yarasize ko imiti yaragize iki vuga wapi hasigaye ahimana. Imana ari gakiza ikora ivyo umwana w'umuntu yananiwe. Kuko iri kuravyigerageza ntaza kabisa. Erega hari n'umuntu yigeragereza. Tuvuge nk'umunyeshuri ari mu ishuri akavuga ati je iki kibazo kabisa cuno munsi ntagitoye ni ngorane kumbure nico cyamudubuje mu mwaka uheze. Agacagira ati ubu ndaza gukubita kude agoshe. Ugasanga ivyo yarafise mu mutwe ari kwishura nivyo vyari vrai. Mugabo yakubita akagohe kwa mugenzi we agaca yimura bijya agasanga yimbuye amakosa. None ko ariko aravyigerageza. Ukiri kuravyigerageza mukiri 32 mutonze umurongo ngo tugiye guhangana n'abamidiyani. Ndiza kuko muza kuvuga ngo iyo tutagira uku iyo tutaba benshi kabasha iyo tudashiramwe naka iyo tutabicisha ngaha iyo tutagira uku aho ntiza abanyabwoba ni babanze bataye. Amen. Hanyuma n'abanywa nk'abashitse bibaza ngo urugamba rwararangiye batahe. Abafukama mu mazi kamenga bari muhira saha. Abo nateruye mu kivuka zobageza no muzabukuru ndiwe muzorinda musesa imvi nkibahetse nzobururutsa urugamba rurangiye. Zobageza no zobururutsa urugamba rurangiye. Zobururutsa urusaku rurangiye. Zobururutsa ubwicanyi burangiye.
zobururutse ubukene burangiye, zobururutse ububeshi burangiye, abo zobageza muzorinda musesa imvi ngibahetse, mu mugongo kwa Mesiya. Amen. Mu mugongo kwa Mesiya, kuko urugamba rutararangira. Hariho n'abashaka kururuka urugamba rutararangira. Erega hari abana mu mugongo arira ngo mpaka bamushire hasi nawe yigendere, kuko ntazi danje ariko aracamo, ntazi ivyago biriho, akanigana ngo nshira hasi. Mugabo avuga ati nzorinda musesa imvi ngibahetse, nzobururutsa ari uko vyose bibaye. Aha muri mu mugongo kwa Mesiya, mwemere mu mugongo kwa Mesiya, mwiboterere icomba Mesiya akaguma guhetse gushika urugamba rurangiye. Kandi yaje umwana ariko aririra mu mugongo, nyina arashishitira agahendagiza ahora mwana mama mama mama, iyo vyananiranye akagukurayo nyonyo. Mesiya konsesha nawe kwibere rya Mesiya. Amen. Kwibere rya Mesiya, kuko urugamba nirurarangira, ntagushira hasi. Reka kuvyigerageza, reka kuvyigerageza, urugamba ndirurarangira. Terera hasi ureke iyo nkoni ibanze zimire, ubanze urorere ngene imiragura inkoni z'abanyamareba, ubanze wibonere ngene inkoni ya Mose ikuye mu kazi abanyamareba bo muri Egypte, ifusa abapfumu mu kazi, kuko inkoni zabo zose batashe bikoreye amaboko. Hari igihe rero ukitereye hasi wumva ubwoba, kuko ubonye iz'abanyamareba nazo zitonze umurongo, ariko shira ubwoba, igira itangure kuzimiragura. Amen. Igira itangure kuzimiragura, nawe urorera wibonera intsinzi y'ukuboko kw'iburyo kw'Imana. Kimwe gusa yihe ububasha, terera hasi. Reka kugumugumije wigeragereza, terera hasi urindire ukuboko kw'Imana kw'iburyo. Amen. Terera hasi. Urabarira abisirayeli ngo mwihagararire, mweze mwitegereze agakiza urahagira ngo abazanire. Ababwira abanyegiputa bariko baramanagurika na Farawo arimwo haya mu bugaragwa bashunguruka baja kuri Mereru ku kiyaga gitukura, ati mubitegereze. Amen. Ati muhindukire mubarabe neza, abo basi mubona uno musi mumenye ko mubabonye irya kangahe, irya nyuma. Amen. Haraho babona bakagutera ubwoba bansi, haraho ubona ivyago bije bikaka bikagutera ubwoba, vyitegereze ni irya nyuma. Amen. Ariko urasabwa kwiterera hasi, urasabwa guha ububasha bwose ukuboko kw'Imana kw'iburyo. Ureke kwigeragereza, ureke kwiruka kuri barumenyi, ureke kwiruka ku nshuti, ureke gutabaza ababanyi, ureke kuvyigerageza wewe, ureke kwiroha mu cyubahiro no mu bwenge no mu butunzi no gukoresha inoti ngo niho vyokunda. Wapi? Iterere hasi, wibonere uhoraho agakiza agira ngo akuzanire. Muke muririmba nka Miriyamu, ndaririmbira uhoraho intsinzi y'agahebuza, yasutse ingabo za Farawo mu kiyaga gitukura. Uhoraho niwe mwungere, uhoraho niwe ndirimba,
ngiye agakiza, uwo niwe mana yanje. Ngo simfise umuntu, ngo simfise uwungeragereza, ngo simfise uwumfasha, ngo simfise uwunyunganira, ngo simfise uwubinkorera. Iterere hasi, hanyuma niyaza akakubwira ati ikoreye ikirago cawe wigire, ntutinde kugishira ku mutwe, ari umusambi waboze. Wiremeye kujiyari, ega wiremeye kujani yari. Iyo minuko ujana kwa Yesu nyene binukire kuri we. Ava hagera bahamagare bati zana ivyo binuka vyose, ikorera umuzanire ucuzana. Igihe yateba Yerusalemu, yateza kugenda kwa Lazaro i Betaniya, ko Lazaro yari umujama wiwe aragwara. Agwaye bashikiye bati Yesu wa mujama wawe mukanya arapfa. Kuko abantu barakubwira bati rega nta mizi isigaye mukanya azobapfuye. Yesu nawe ati nta ngorane. Asibirayo kabiri. Ewe nguwo Lazaro arapfuye, nguwo barahamvye, nguyu munsi wa mbere, nguyu munsi wa kabiri, nguyu munsi wa gatatu, bazabona Yesu mu gisagara. Ashitse mu micunganaro yo kwa Lazaro i Betaniya bati mbega Yesu mbona. Ngira ngo hagira ariko Yesu aho ugira uvuga ko ubutumwa twakurungikiye utabubonye. Erega n'ubu bakubwira ngo kugira uvuge ko telefone aho ugira uvuga yuko utabimenya yuko aho twavugiye ubu baza barahamvye amaze yo kandi none bakamuraba bati Yesu nta kundi zudufasha kurira, kuko bariko bararira n'abahereze n'abayuda. Yesu arabafasha kurira gatoya. Wa murongo mugufi muri Bibiliya ngo Yesu ararira, ariko ntibamenye icyariza Yesu, ntaho byari bihuriye n'urupfu rwa Lazaro. Icyariza Yesu muri we kwari uko asanze barya abantu muri bo bari bazi ko ububasha bwa Yesu bugarukira kugukiza abagwaye gusa. Urumva yamubwiye ngo we Yesu ngwiyuba ngaha, Lazaro ntaba yahwereye, kuko gukiza abagwaye turazi ko bishoboye. Mugabo ubu amaze kane, none rero urumva nta kundi waratevye. Yesu ararira kuko abonye ububasha bwiwe aho babugeza. Erega ahubwo abanye ububasha bwiwe, ukibaza ngo reka nkore ibi Yesu nabazoca akora ka. Wowe ugomba kumufasha, ugomba kumufasha, ugomba kumwunganira. Yiterere hasi, umurekere ububasha bwose. Bagira ngo aje kurira nk'abandi. Yesu arabitegereza ati niwizera, amen, urabona ububasha bw'Imana. Ati none ko muvuga ko yapfuye kera, arihe? Atariko Yesu none arihe? Yarahambwe amaze kane mumva, arihe none? Abantu bati genda mumwereke, none genda mumwereke. Agenda ati ni ati kura kwico kibuye. Ngira ngo abantu bavuga ati Yesu hava wimara amazi, erega yarapfuye. Si bamwe bagwaye uhorukiza, we yarapfuye. Babona bati Yesu twaramubona akiza abantu bagwaye, mugabo wewe tayari yarapfuye. Bashiki bakambwira ati none haramaze no kunuka, ahubwo ni bapfundura ico kibuye abantu bose baragutwenga. Ati kurako. Baje gukurako acara hagarara arabona niyo mva. Ati Lazaro, Lazaro ndabivuza sohoka ingo. Batawona Lazaro atekeye ati mutekurure. Yesu kubera ko umushingira karimbi ukavuga ngo hari ibyo uzokora wewe nawe akora gasigaye, terera hasi byose murekerane.
murekerane wibonera agakiza uhora hagira ngo akuzanire. Ibyo vyadutse ikorera umuzanire umuhereze abihindure bisha. Ezekiyeli muri cya kiyaya aramubarira ati mbega Ezekiyeli urihe? Ati ndi hano mu kiyaya. Tubona iki? Ati mbona amagufa. Ati ayo magufa ameze gute? Ati yaragangataye, yarumye, yaraheze ntagira ngo ubugingo. Ati none ayo magufa yaravye ka Ezekiyeli ubona yoba mazima? Mbega ayo magufa mbega ayo magufa Ezekiyeli uri kurabona? Niko mbwira Ezekiyeli w'ikiremba. Ezekiyeli w'ikiremba, ayo magufa yumye mbega ubona yoba mazima? Ezekiyeli w'ikiremba ubona yoba mazima? Ati niba wobimenya. Ati yabarire. Ati wa magufa yumye, ijambo ry'Uhoraho rivuze ngo nuwe mazima. Babadukara abagabo bakomeye b'ingabo zikomeye. Ezekiyeli avyitegereza uko ivyumye, avyumye ufise aho hagerera bijya bigufa vyunye uco vyiremeye kubizane hariya kwa Mesiya, hanyuma bigire mazima, ayagire mazima ururiye. Ariko woye kwigeragereza, woye kwigwanira, woye kwihagararako, woye kwita ku nshuti, woye kugwana n'abagenzi, woye gupfa ubusa n'abantu, navyo bazogushoborera. Navyo bazogushoborera. Iterere hasi wirabire agakiza Uhoraho agira ngo akuzanire. Naya majambo Uhoraho yashyize mu mutima wanje, abayumvise mwese Imana nibahezagire. Kandi Data ugororotse wera wenyene